uko kwisanzurana ko rero biza gusanga ro habayeho kumenyerana kwa kumenyerana ugasanga bagenda mu byo guhuza ibitsina urukundo n'ubundi ruri hagati y'umugore n'umugabo umuzi canke ahantu ruhera ari mu bugenzi busanzwe akenshi mu bisanzwe urukundo umugabo n'umugore ntashaka kubana batabaye abageni cyonda gutwara muri Bible ntiyemera abagenzi pfamfe usomye Mika igice c'indwi wa gatanu ucyushira ko gatandatu urevuga neza umugenzi wa mugenzi niba diko uri umugenzi wanje yakunyinjirira yakugomba kubuzima bwanje bwose ubumenya urumva okay ni example reka mvuge ireri big manager ni muri umugenzi wanje neza kura amarura araheye ni muri umugenzi wanje gerageza kutagomba kwinjira muri vie privé yiwanje kandi nawe reka kubwira amabanga y'urwo reka kwerekana ibintu byawe byose ngo bishira ku mugaragaro. This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, hello once again everywhere you are. Twizere ko mumeze neza natwe ibintu n'ubuki ibintu ni umunyenga turashima wahabaye ino ni Fresh TV 257 ishanye na iraritazo ni wagoheza amasana mutwabana handi hantu na hamwe je nitwa Dikuri Leonce de son of God Doctor of Love mutoya kubera mukuru yahageze ushatse wonyita Diko nakira Lenine mana ariyo barana uzikoye n'abantu bakwita tubigenze gute yo yaramaze kuba brand ni baba bakoseye kweli ni na company burya rero rya tunyakira vuba ni Dr. Love mukuru birabizwe kabisa iruhande ziwe ari kumwe na Kadora Ver baramujije no munsi musimpa bimvuga ry'amazina yose nawe ubwiwe ntayatsi Wesubiramo nyene utadidinganije ukayamara yose Ayi wanje namye ndaharura nsanga ugeze muri 19 ari kushizemo na yafiri ari kushizemo na yafiri yose ari nyene n'udutazirano ko muhira utwabavyeyi utwababanyi utwo kwishure twabasheri ndayafise kabisa twabasheri nako turahari basho togo twabasheri bagiye baranyita baragiye barakwita amazina bora chatamba ya ndirimbo ya Harmonize umva irya singa gay aha umuherukana yakwise gute yakwenda kwita gute ya hasha sino bivuga navaca ndamukumbura umusubizi abantu nakire bose n'abanyamakuru niyo mpamvu tuba tunatangiye tuvibinga nk'uko hajya mu abanyamakuru bakorera he Rema FM yandi maradi niko bimeze apere niko bimeze kabisa Rema FM ivugira kuri frequency zinga oya nabajije Kadora Ver 88 n'ibice bitandatu aha ni Bujumbura no mu micungara nyene ya Bujumbura hose rashaka kutwumva uciye kuri Megaes mu gihugu hagati ndamubajije ndakunda yiri karabisoma acha tanga ni numero ngo batelefone harora ni nizi mu gihugu hagati ni 107 n'ibice bitanu ego abanyamakuru bagenzanje kabisa hari akantu bavuga oya umesha makuru ngo kirazira kwirirwa canke ngo ujyame utazi inkuru ibiri kiravugwa mu gihugu niye inkuru iri RN bajeje ubunye info RN reka duhere kwa ladies first okay niye inkuru iri kiravugwa cane ubu niye kiravuga cane mu yihe domaine zose hariho na popularity mu gihugu bona agakirima ubona ko kameze neza yego inkuru iri kiravugwa hano turamufashe cyane ko ndakora mu gisata cy'amakuru je nkora mu byo kwanima muri animation muri make urahura na entertainment tuje muri entertainment niyo nkuru iri kiravuga gutya ariko neza ko turacari ku kwinovoring amashusho mato ya y'indirimbo ya Monia Fleur na Big Fizzo ego yindi nkuru kiravuga nuko The Ben oya amashusho mato bon berekana
oh bariko barakora okay, amashusho yeah. nawe warizi postinze ariko Misa ndavyibuka. sawa aba rero The Ben azoza mu giteramo azizanye n'umukunzi wiwe aho yamwandikiye aramusaba ati nukuri igihugu c'u Burundi ndagikunda cyane ati ari romantique sasa Komeze tubigenze gute yamaze kugatanga arazi ko abantu arazi ko abarundi kazi vraiment kuri The Ben nta blague oya ahubwo kaya kantu wewe ushobora gukora ibintu turi kurimvira ariko wewe yabishize mu ruhame aravuga ati igihugu c'u Burundi narishaka uzi ukuntu kaya kantu muri Buja Flava kateje induru kugeza igihe byabonetse yuko abakobwa hafi ya bose bamaze gufuhira kiya kintu bashobora na ravere yo barimwo jana kwanda mufuhira mane bigenda kubwiye bishobora no gutuma hari abakiriya bamwe bazohomba urya munsi oya je nka jenzo wangiye kura Pamela ndagutera ravere ijya nkuru nawe ntiyakuguye neza nabonye ariko arabivuga ahantu ukamenya arimo akantu yanyandikiye ngo amaya makuru mashasha ariko ravere nawe akunda The Ben ndabizi je nkunda Pamela ahubwo bapana urukundo rwo kuvuga ngo iki ndamufana kwa ingene ateye icyambere yambara neza kandi aratuje ni na mwiza Nene ubwo se kwa rukundo umuntu yicisha ku mwana wawe ngo nakano kantu mu kirundi kizavuga wavyumvise ko bishoboka avuga ati mu kirundi kizavuga ngo imbeba ijya umuhini iriko irashaka gushikira isuka yego yako birashoboka birashoboka kukunda uwa Pamela ndamufana The Ben no kuvuga kunda umuntu wa Pamela ngo nakunda Pamela ariko abirangiye abivuze ati ndamufana The Ben ndamufana The Ben ariko hari abafana bashaka kuvuga ati vraiment ndakunda The Ben yavuga ati yo nkundira iki se ati ndakunda na couple ndafana na couple vraiment kurundi ruhande rero ko turavuga inkuru ziriho zirakubita kuri no mwanya je kenshi nkunda kuba mu by'abanyagihugu kuri sociale akenshi hari kwavuga korera kwavuga korera rya nino mu gisagara cya Bujumbura cyane kubera amazi atari karaboneka sana mugabo rero umushikanganye hagati mu gihugu yaravuze ko hampande y'ubujejwe by'amagara y'abantu bariko barakora ibishoboka kugira abantu bashobore kuronka amazi nyene bitagoranye ku rundi ruhande inkuru ivugwa nuko kuri w'igihugu ari muri Cuba ajya his excellence yamaze muri rusange n'ivyo nyanje niko ndabona yego umuranyemeje muri abanyamakuru banyabo ngo riba ariko se ridasanzwe kwicara utazi info iri RN so ariko hanini je sibyo nkeneye ko tuyaga ni kakanu ka sociale cyane wavuze mba nkeneye ko tuganira ejo bundi banicaranye n'umuntu arambwiye ati ndafise umuntu twubakanye inkunda tuganira n'undi arambwiye ati ndafise umuntu dukundana bose bahuriza ku kintu kimwe ariko hanze yaho ndafise umugenzi pampe abantu umwe ashika ku mutima ashika ku nyota byanteye kwibaza nibaza n'ibindi byinshi ndabatireka nzoza n'umuhinga mwa bino bintu ngira n'Imana yaje yaherekejwe n'umumenyesha makuru nkuko nabivuze ariko nawe atari kure cyane y'ino domaine afise ubumenyi butandukanye abatireka ndabazane tuze tuyage abantu hari ibintu babibaza byanka byakunda bakeneye kumenya n'umuco sinzi yuko kino kintu bari ubwa mbere namwe mucumbise kuba nk'ubu wubatse urugo ariko hanze y'urugo hakaba hari umuntu wita mpamfe iki kintu mwe mukibona gute kiramaze kubaca mu majwi kwanza bana rero mbese bya ladies first bigana chemba ndihoreye kwanza reka c'était fois duheri wawe cyane nuko waberewe wambaye ipataro ryiza vraiment n'ikirato anje nakonze ishati okay ana yanje thank you murankoreye umuti hanyuma no kuvuga inyuma ya kamera uko kuzuraza bandabe no mu marori wawe ndiko ndibona okay oya kwa ravere niho nibona neza gusumba nari gutangara ko bandabira nari gutangara ko wanje wibona mu ego yes no kuvuga yuko ibi bintu ndamaze kuvyumva kenshi hari n'ibibazo byinshi baje kwakira bisa n'ivyo hari n'uburorero bwinshi wanashaka haba ku ruhande rw'abasore n'inkumi cyangwa abantu ku ruhande rw'abubatse kugira mugenzi pamfe w'urugo bose novuga ngo I don't like it mugabo si bivana n'uwo mugenzi uwari we ari gitsina kinyuranye nkundavuga ugasanga nkundafise umugenzi n'urunganwe rwanje akaba ari urunganwe rwanje canke ari imbere gato yanje cyane abari inyuma gatoyi bene usanga kenshi birakunda guteza urwamo na cyane cyane no mu makouple ya makouple atarabana cyangwa makouple amaze kubana kuko akenshi biza kurangira habaye ikintu bita kwipfuza akenshi uza gusanga haramwe byo kwipfuza bivanye na kamemere k'abantu kijya nino kuko
hariho ibintu usanga bigoye denyerema niho twavuze ku muntu yatwandikiye ariko aravuga yuko Kadoni baza ko abyibuka cyane umuntu ariko aravuga yuko yasize umuhungu yahaye indaro umuhungu ariga araheza amaze guheza aca rero wewe gatonya aza kwikangura asanga yamutwariye umugore n'abana bose kabisa urumva ubona we yaratunze hamara umubesto wiwe nawe urumva bice bigenda gute uwo muhungu niyo yatwaye umugore atwara n'abana uwo muhungu yari yahaye indaro donc umugabo yahaye indaro none twahava rero tuvuga yuko byahereye kuvuga ko byahereye mu kuvuga ngo ni umuntu mpamvu umucuti yamusabye indaro kwa kumenyerana urumva hari abantu usanga rero usanga bigoye umugabo arashobora kwifata mugo gasanga wa mugore nk'akarorero we kwifata ntibikunze ugasanga araprovotse wa mugabo aramuzanye buke buke hanyuma ivyo kenshi bikunda kuva ko akenshi abantu iyo bamaze kuja muri couple nkunda gutanga uburorero bamaze kuja muri couple nuko ucume ngo harabaye ikintu kidasanzwe naho bwa mbere barabagenzi basanzwe barisanzura nako kwahekwa uza gusanga mu nyuma ikintu akantu ko kwisanzura umengo baragahevye ka kantu ro baba bahevye umwe wundi agere kwa ntaco baba bapfana nta kindi usanga ari we asigaye ibi bisanzura nako uko kwisanzura nako rero biza gusanga ro habayeho kumenyerana kwa kumenyerana ugasanga bagenda mu byo guhuza ibitsina byoba bifitaniye isano n'ikintu bavuga yuko uru rukundo n'ubundi ruri hagati y'umugore n'umugabo umuzi canke ahantu ruhera ari mu bugenzi busanzwe akenshi mu bisanzwe urukundo umugabo n'umugore ntashaka kubana batabaye bageni kuko nawe murashaka kuza sinzi nk'uyu umubajije nk'umuntu waza akabwira ati nashaka tugire mariage ntihabaye umugenzi wawe ntihabaye umukunzi wawe aje kurondera gusa akubwira ati tugire mariage urumva ko mengo ni ibintu bidaheza ngo bisone neza uhava byakira byoroshe wowe prefera ubugenzi akaba aribwo bukura kugeza igihe mwiswe nahise nkoresha irihe jambo reka dukoreshe ijambo ngo abasheri kugeza igihe mubaye abasheri bahagufi canke yozanye narico kimunzanye mugahitira mwata jewe nemera ko ubugenzi ari bwo bwiza cyane harya iyo umuntu wabaye abagenzi imbere yuko urazi turi en couple hari ibintu duhisha ariko mu bagenzi hari iyo wisanzura neza ku mugenzi ari wawe kabisa kenshi usanga atakintu muhisha amadefo yawe abayazi canke iki vraiment kenshi usanga rero mumenyeranye muzinanye kwa rero hajya kubana n'umuntu mutazinanye kumbura umuntu ntushaka kumenya wese ariko ivyibanze uwo mukabimenya ati uyu muntu ameze gutya mu kibano n'umuntu ameze gutya none rero namba kugira umugenzi uwo twita asanzwe umugabo umva atangiye kukwegera akaba ari impampe bigukwegera hafi yo kumubitsa kuko niyo nabyumva ibintu uri kuravuga bisa no kubitsa amabanga akomeye umuntu bene ivyo bimaze iki kugira uwo muntu ushobora kubwira ivyo vyose kandi ufise uwundi wahisemo ari ahubwo wari ukwiye kubwira n'ibirengeye ivyo ubwo kugira babagenzi mpamvu birakenewe ku bantu bari mu rukundo nico nako navuga yuko batanakenewe kuko yadeka nta mazina mvuga mugabo biramba hari benshi baba babizi ari umutipe araho yigeze kuba akundanye urabona ko sinza ibi vy'amakouple sinzi uko bikibaho mu mwakino gihe twe mu gihe cyo kuresha cacu waba ufise umuntu wita umu intermediaire mbe warazi ko kenshi aba intermediaire byarangira ari babanye n'abademu babo babiri aba intermediaire iyo murwara gute kandi uba wamutumye kiretse adatama byabaye hano umutipe cyangwa ati jewe narangiye nagize umu intermediaire baba tipe usanga afite ubwoba kuburyo abonye nk'umukobwa ashobora kubira icyuya no kumenyo ati hari umuhungu jewe w'umugenzi wanje pamfe aravuga ati wazoba n'umugenzi wanje yaramurungiye hakamara amafaranga akambwira ati uno munsi nshaka kuza kumbwira urya mukobwa ibi nibi nshaka kuza kumusohokana umubwira ibi nibi agahitamo haraporo byagenze ko mu mutipe bamaze kubona nawo mukobwa bapangije wabo ati muri plan n'umubono ni rofa ya hatari yese nshaka kuvumba umuntu ati mbe hajya mu nganda gute ngo ntigera namvugisha ati hajya kiweweri vipi yatanze noti muko gasanga ya noti niyo kuja kumupora muri kwa kumupora yeshi tuyasanga bamuhaye invitation ngo baragize mariage mutipe yavuze ati Jesse ndonongora vraiment no washaje ari umusore ariko rero kurundi ruhande wazi ikintu nibaza ravye byoshoboka yuko umuntu urabona tuba mwisi umuntu agira abagenzi tuba mwisi usanga umuntu ari umumenyesha makuru ku kazi akagahurirayo nabo bakorana tuba mwisi umuntu usanga adandaza mu isoko akaba abadandaza badandazanya akaba ari abakiriye baza aho hantu none byoshoboka yuko umuntu aza kwiyugarana n'umwe bakundana bakaba abantu babiri ha mpande y'umubano wabo ntihaze kubaho n'abandi bantu
oya ivyo ntivyokunda kandi niba wumvirije neza Renine ntiyavuze yuko kugira abagenzi bisanzwe ari bibi yavuze ati ako kantu kampfamfe uko kuntu ko gushikirana cyane bihava ugasanga habayemo ivyo guhuza ibitsina nivyo bibi kubisanzwe ahaye ntushaka kuba uri wenyene ushaka kuba muri babiri mwenyene kireka wiremeye isi ya wenyene uragira inshuti inshuti zirahaba cyane imenyerano ya cyane ariko rero ako inshuti magara kampfamfe kuva kera zarabye kandi izo nshuti magara uza gusanga atari umuntu mubana ikagira limite limite sasa bozica gute limite twavuze no kuvuga ko bavuga ko urugo rwa babiri si n'urukundo busanzwe no rwa babiri no kuvuga ko je nkunda kuvuga rero nigeze kuvuga ngo haraho nabo byigeze gushavuza ati je mu bisanzwe mbona mengo nta rore ibi byo kuvuga ngo umupare umarene nico gituma no munsi bitora abatoha ku mafoto kiye kuri abenshi mu gucagura marene barabuzotoka ku ipica mu gucagura abadofine umudofine ashobora kuba adasumbye ibisusu umugeni oyo buha gafoto lape kariko karabikora hani mpamvu yo bazokoresha na application okay rero niko ndavuga yuko mu bisanzwe ntibari bakenewe kuko urumva ikibazo kibaye hagati y'abantu babiri Magufuli niwe yakunda kuvuga umuhisi ati iyo habaye ikibazo hagati y'abantu bubakanye fopa ko bajana mu butungane bagende bagira ikindi ahubwo bakwehoza barabirukana baje ahantu bonyene babitunganya ubwabo kuko urumva mumaze kwitwa babiri na Bibiliya iravuga ati ni bayumwe muzotandukanywa n'urupfu rero bisobanura ngo ikintu cyari gihari ivyo byabo bagenzi pfamfe limite zari zikwiye kuba hehe zikwiye kuba kubijanye nayo mabanga yo kuvuga ati naka umwiti ukamubwira amabanga yawe no kuvuga ro ingorane zihari uza gusanga n'umugore wa naka akabazo agize acaza kwabwira umugenzi wiwe wa mubesto we umugabo cyanke umusoro je urabona mu rugo umugabo wanje weze ukuye amuganyira rero hariho n'abanditsi je sinunda kuboroka amazina y'abanditsi mugabo hari umwanditsi yavuze ati iyo umugabo iyo umugore w'umuntu agiye kuganyira igitsina gabo no kuvuga umusore cyanke uwundi mugabo za ngorane ziwe ariko aravuga wa mugabo aza kumva ko umengo yozitorera umuti mu kumwiyegereza no mu guponda wa mugabo wundi nabwe ngo genda muhuze n'abandi nk'uko twe twigira muri terapiya ariko yumva umengo mubakira yaharanira kumusambuza none bagamije ngo nawe muronke rero numva nayo ntumva none abaharonkeye uwaca avuga ati ahubwo rero nagende hirya natwe dushikiwe rero numva ko barakwiye kwiyubara kuko plus avuga ingorane plus umugore canke umugabo asohora ikibazo nico kimwe no ku mugabo n'umugabo asohoza akagenda akavuga ati urabona umugore wanje sinzi kurumva abagabo kenshi kuja nkunda kubaza abakobwa bari mu maseminaire sinabaza kandi numve ko ariko bahora bimubwira abagabo kenshi mu kuja kuresha abakobwa mu kuja kubesha kuresha iyo nkunda kwishira ko mu kuja kubesha abigeme akenshi bagenda bavuga ingorane z'abagore babo agenda akavuga ko umugore amufashe nabi umugore wiwe sinzi akwa no kuvuga yuko hariho ibihimba bimwe bimwe byazivye usanga kumbure sinzi igituma cyitwe nari ibihimba none ashaka kuvuga ati amatwi cyane amatwi yarazivye amazuru yiwe ashobora kuba yarazivye aciye ubwenge kandi urumva rero nukuvuga yuko plus ugenda kuvuga ivyo hariho abakobwa azayumva kubera ko bobo barimwe mu buryo bw'amarangamutima bw'ibishobisho avuga ati yo kumva wa mugabo yaragowe akumva umengo yo mwiyegereza nico gituma aragiye rero kuganyira umuntu nawe avuga ati yo reka natwe dushikirwa cyangwa ati abakobwa si twese tumeze uko harabusanga ari bipfa mu tima by'ibipfayo reka ndabikosora aho byapfiriye yirirwa arabivuga ashagenda akamwegeza ati mpore mutama mpore akora karakabura bibone akamukanda pole poti more wako anacha tangura tego sha ego sha kama buhoro kuburyo yumva ati agacha tangura kavuga ati haro nk'abagore badashobora kugira massage abagabo babo hari abagore badashobora kubwira amajambo meza abagabo babo akacha zaragaponda kuburyo wumva kavuga ati sha bwabundi buruhukiro buri hajya ntamenye uko agiye kuruhukira munsi ya morgue kabisa no kuvuga rero nimba niko ndabitahura bano bantu twita mfamfe cyane muba mudasangiye igitsina ntibakwiye kubaho ariko nahise nibaza ikindi kintu mubona gute basi dufate nk'ubu Ravere wewe murubakanye hanyuma hanze y'urugo akaba afise umugenzi w'umukobwa mugenzi cyangwa umugore
bahanurana ku tuntu twishi kuko simaka ngo bagume bavuga ku byo rugo gusa ashobora no kumbwira ati bana mwene misi je ndiko ndadiringa muri movie ariko vyanse ubona gute mpinduye nkagira ibi nibi nibi mubona gute ku rundi ruhande basi wa muntu mfamfe kwera mwagumye mugaruka ku kantu kuko menga iyo badasanga igitsina haba ahubwo guharanira inzira yo kubihuza mubona gute habayeho ahubwo rero uwo basangiye igitsina amina nimba ari umugore akafisa umugenzi w'umugore mugenzi rero mu bugenzi hose bwahaba muri limite nubwo mutoba musangiye igitsina kwa no kuvuga ngo uwo mukobwa uravye nabi nubwo wumva ari umukobwa mugenzi wawe canke ari umugore mugenzi wawe arashobora no kugusamburira urugo mu yindi nzira kumbura bivanye n'amajambo akubwira canke iki ariko umugenzi ni ngombwa kuko iyo turemerewe mwese ragendana ibibazo iyo ukibwiye umuntu urumva ko mu mutima ugabanukira ariko ibintu byose ushiramwe ubwenge ibintu byose ukumviriza ivyo ariko arambwira mukayungurura ugaturamo wowe ivyo ukeneye kandi ntagire ikindi novuga umugenzi ntumugire ngo yinjire mu rugo rwawe ibintu byose abimenye ibyumba byose byo mu nzu zawe yinjire urumva habemwo ibintu byawe wihariye byawe n'umugabo wawe kumbe n'icyo ushatse kumuhanuza urabe neza ntayeva kwinjirana kuko biremwa ahubwo hari n'akandi gatori nabonye kavuga ngo umfatiye kuri icyo uriko uravuga nk'ubu wewe ufise umugore mugenzi wawe akenshi uko mumenyerana haragera igihe ubona yuko ebana ari umuntu wanyabatonge mu kiro ugasanga utagiye no kumupresenta ku mugabo wawe n'akandi gatori nabonye ahubwo kavuga yuko uba usa n'uri karegereza izindi ndya umugabo wawe akenshi rene abagore b'abagenzi b'abagore ukunda gusanga ari abahabara b'abagabo babo urazi igituma bisanzwe kandi niwigera ubakema umuvuga ati wona mubwira ati bana ugende muhira umugabo wanje ni hari hafi yo kumubwira ati uhita umusukira kaye nagize kuno kuhamutuza tubaneze kuko era kuvuga ati bana no muntu nuwi wanje ndamwizeye bakwiye kubimenya kuko ikiremwa abakenyezi umuntu ngiye kujya ngiye kuvuga nuko niko byanditse dimwe no kuvuga ko umwana w'umukobwa avukana amarangamutima avukana uburyo bwo doke muri we ikintu cyo kubungabunga no kuregwa buryo babarera kubungabunga uzurabe n'ibipupe babaha ibyo bigishwa guhera ku bavyeyi babo bigishwa kubungabunga ariko hampande yaho plus bigishwa kubungabunga niko bagenda bagira n'agatima ka jalousie sinzi ishari dimwe abayumva ko hari ivyo akeneye kubungabunga bya bintu ni shari wanashaka haraba muri kintu cy'ishavu bya bintu yabungabunga no kuvuga uvyono nico gituma abakenyezi bari bafise ordre usanzaza ibintu ntakutahura uri sare ntakutahura cyamo cyakete ro bisobanura iki rero no kuvuga ko umwana w'umukobwa canke amaze kuba n'umukenyezi agira jalousie yuko ntashaka yuko ibintu byo bisanzara ntashaka no kubona uwundi mugenzi wiwe hari ikintu ari karamusirako sinzi ko tuvyumva sindi ko ndagitahura ibyo uri kuravuga ndavyumva mugabihuze na bimwe nariko ndavuga uvuze ko ucumenga wa mugore araguma ku bintu by'iwe byose yego no kuvuga ko iyo rero aramutse abonye nk'ubu dufate nk'akarorero kado arafise umusheri agororotse umusheri w'igifuwa umusheri ari smart umusheri afite amafaranga umusheri giriki nawe akaba pembeni agasheri nta magara make nta faranga gafise na kafeke mugabo nagasheri kiwe mugabo arafise akantu muri we ko gufuhira kado kuba wewe afise urusheri ruri smart muri kwa kumufuhira no kuvuga ko ejo aronse ukazi yo kumumutwara biroroha ko ashobora kumumunyakura rero niyamara kumugira umugenzi byose aramubwira ikini reka nagwa karorero none imbere yo kumukorera ariko bisa no ikindi kintu uwo menga bisigura yuko ata muntu akunda umuntu nkuko menga bayamwisemwe ibihe byose ahubwo menga umukunda bimfata kibanza utegereje ko hoza n'undi amusumba ndikushaka gutwara muri Bible cyangwa gutwara muri Bible ntiyemera abagenzi pfamfe usomye Mika igice c'indwi umurongo wa 5 ucushira ko 6 urevuga neza ivuga ibintu ngo ntukizere umukunzi ntukishimire inshuti ufate n'akarwa kawe no ku mugore wawe mufumbatirana umurongo wa 6 weza uvuga ngo kuko avuze ngo ni Mika iyo mirongo yigishikira be Mika 75 abayenterese cyane avuga ati abanze w'umuntu bari nabyo abanze w'umuntu bari mu rugo rwiwe
ni ukuvuga ko ikibavuga ati ufate n'akantu kawe no ku mugore wawe mufumbatirana ntibisigura ko ari ukuvuga ngo umugore wawe umuhisha amabanga iki n'iki ariko bisobanura ngo barinze bavuga umugore wawe ko ari amabanga utateza kumubwira yose wayi ayo uwo hanze nawe uravyumva rero no kuvuga ngo nagenda guha akarorero hari umugore ari aho ni umugore umwe aba mu Kamenge undi mu Buyenzi sike murantunga ko baravuze ntoshe bayangone nakaca ni naka murantunga no kuvuga ko uno mugore yabana n'umugabo neza cyane mu Kamenge mugabo akamambwira ati sha no kurishye ndakunda ikintu biti sombe ziri mu kinono urumva umugore n'umudandaza mu isoko nyine mugabo umwanya wo kuja gusekura isombe kuko urumva abagabo bashira ko ndaziga sombe zice mu mashini umwanya wo gusekura isombe umwanya wo kwegera ibyo binono umwanya wo kugira iki uragoye mugabo afite umugenzi we pfamfe aba mu buye umufakazi mugabo akamara ati uri n'umugabo mwiza ari ngateko prem timugabo naje ntacyo mbaye teko prem muraberanye urumva kamara mu appreciate mu appreciate iyo kimwe rero umugabo nawe urumva n'umushoferi hanyuma no kuvuga ko igihe kimwe wa mugore ico yakoze yamubwiye ati uzi n'amakuru rero gihe umugabo wanje arakunda isombe z'ikino nanje birangora je nta mwanya mfitse ibiki ivyo yamubwiye kubera iki yaramutemberereye barafungura barasangira asanga atetse isombe fresh umwe mu Buyenzi ebana ikinono fresh yagizemo amakota kwiye amabesa kwiye fresh ku birungo byose ati nanka kukubesha nyene umugabo wanje akunda ikinono ziri mu isombe tebasha ati hamwe bijya ngaha uwo bumundiye atoya urumva carihorera agacha ukwezi kwa mbere kurahira ukwezi kwa kabiri urumva uyu kwezi kwa kabiri kumaze guhera mu ati sha tuzi n'amakuru te kuri turakumbura tete ni sawa tumva amaze imisi niyo kifye n'umugabo tete ari amaze imisi adakora ari mwikonje ti sawa none muze mu ntemberera umunsi umwe arakibuka yuko akunda iki isombe ziri mikino arabategurira ikinono kimaze fresh basha chategura arashe mu birungo ngira foatruwa wa mugabo baragenda yamwemereye ro reka oya mugabo reka ndakubwira byahiri wa mugabo agiye atwaye inamba tubiciye ro bugufi no bugufi nuko byagiye kurana ahubwo wa mugabo aronderana na wa mugore yaziga tangarasiyo kwa wa mugore kugira murondere ikinono fresh ro buya byarangiye no munsi wa mugore mu Kamenge ni wasa n'umupfakazi wa mugabo yaje kwinjira kuyibera mu Buyenzi muri ano majambo ugenda kubwira uno mugenzi wawe hari igihe wowe nyene bari uri kurimbira ico hari igihe uri kuratanga inzira uri kuramuha indisi zingene yoshaka kugutwara kuvuga nabi uwo mubanye cyangwa kuvuga neza uwo mubanye uri kuramutanga byose nico kintu cyo cyo bavuga urugo n'ugwa babi kabisa bavuze urugo rega n'ibijyanye n'ibibera mu rugo najya amajambo byo mu rugo umaze kugenda jewe uratanzaragi so mukurangiza ndashaka rero mugira ubutumwa musigira cyane urabona ibintu byaciwe no munsi biragoye kubona couple hanze umwe muri bo utaza gusanga avuga ngo arafise abantu bitwa aba besto urumva ni kimwe twakomeje kugeranya na mpfamfe ba bantu bari mu rukundo no munsi baba bakiri bato cyangwa bubakanye bitware gute ese babe hata abagenzi bafise nibaza ko babafise naho babane gute duhere kwa Ravera rero nkuko twamaze kwivuga nyene ava yibi ngomba mvuge gira umugenzi kuko ni ngombwa kugira umugenzi ariko gira ivyo umuhisha ntumubwire vyose kandi ikindi naso mu byo kubariye ntuce wimvira yuko ngo uvyemere nka Bibiliya niho Bibiliya tudashobora tuvyemera uko nyene biba vyanditse kuko tuzi yuko vyahumetswe rero ikindi no muri couple aba besto n'aba besti abenshi barabizi bikorerwa muri ivyo bintu ngo ujya ngo mu besto wanje vraiment ikindi umugenzi wa mugenzi niba diko uri umugenzi wanje yakunyinjirira yakugomba kubuzima bwanje bwose ubumenya urumva okay ni example reka mvuge yireri ni manager ni muri umugenzi wanje ni neza kura amarura araheza ni muri umugenzi wanje gerageza kutagomba kwinjira muri vie privée yiwanje kandi nawe reka kubwira amabanga y'urugo reka kwerekana ibintu byawe byose ngo bishira ku mugaragaro ese rave mugihe nobona uri kurazimira hafi yo kwita murozo gwita ikizima cyangwa mpurame kandi umugenzi wawe oya sivyo navuze nabivuze ava mu bintu byose umugenzi baguhanuye yungurura rega abagenzi barahanurana nkuko nanje no shaka guhanura ariko urumva ndayungurura natoramwo ivyo mbona jewe nkeneye
ibindi navyo ntawe ubizi igituma uba wabishizemo hari igihe usanga ugomba kumera nka wa mugore wo mu buyenzi yabizi. Imbere yuko rero navuga mise nibaza akabazo k'amatsiko ku bintu yajeje kuvuga n'akantu novuga ko utuntu n'utundi gahise kanzamwo ubu nyene twanakiriye uri mu artiste nuko tutavuze kuko ruhande runini nk'ubu uramutse ufise uwo muntu mwubakanye notureke kubaka ufise umuntu musohokana nturagera mu rugo hanyuma ukumva wa mugenzi wawe wo ku ruhande umwe guhanura wavuze yuko ariko biba bisaba kubishira ku munzane utangiye kumukunda bivanye n'impanuro guha hafi yuko urukundo umukunda rusanga rubwira rurengere umwe musanzwe muri kumwe uwo bandanya ugahwana intambara yuko wabunda kumara umugenzi ukamwegezayo canke wohindura ukagendana nawe umugenzi usigaye ukunda gusumba umusheri wawe mwari kumwe. Deje ugiye gukunda uwundi muntu kurusha uwo mwari kumwe haba harimwo akabazo kamene. Sinzi ko wavuze urukundo nyene urukundo nabasanze ukunda umusheri wanje. Sinibaza ko ivyo bintu sinumva ko umuntu yashaka gukunda abantu babiri. Sindabitahura fete. Nibaza ko mu gihe umutima wawe warawuhaye. Sinibaza ko bakundira icarimwe. Kubera ko umutima wawe n'urukundo rugutegekera kwimuka ukaja kuri wundi usigaye wumva wiyumvamo. Ntabwo woreka umwe mwari kumwe ukaja wikundana n'uwo. Uvuze neza nakavuze neza. Umutima nuko bavuze ngo umutima w'umuntu ngo umutima ntashobora kuba umuntu ivyo umukenyezi cyangwa umukobwa ntashobora gukunda abahungu babiri ntibikunda cyangwa batatu ntibikunda ivyo bishoboka kuba gabo nukuvuga umutima w'umukobwa canke w'umugore urimuka ariko ntashobora gukunda abahungu babiri cyangwa abagabo babiri umutima w'umukobwa ariko w'umuhungu nacumi ariko n'umuhungu je sinemera yuko ashobora gukunda abantu babiri uzi habwo ikintu nibaza gishobora kuba oya je nibaza ko abakunzemo umwe ahubwo byabishobisho bimatanye n'ukundi kwifuza ko mubiri bikamwereka n'abandi benshi nibaza ko n'umugabo ashobora kuba muri Bible abantu abakobwa ntabahamagara gukunda bahamagarwa kubaha urukundo ni impano y'abagabo. Nibaza ko muri ico kintu waruvuze muri ico gihe uri umukobwa nka jewe ari jewe no kwicara nkimvira igituma ntanguye gukondori hama kandi numva umutima wanje wamwegukiye nufuma ndamusezera umwe twahora nambwiye ati burya rero sinkomeza sinza guma kwana n'umutima ndegere yego barene yego ariko byose ntivyama ari bibi kumbura hari ico wabonye kuri uwo muntu ciza ikigufitiye akamaro kurusha uriya cyane cyane kuri ico kintu wavuze cyo kuguhanura cyane iki byose ntivyama ari bibi hari gihe n'aba friends sanga bari ngombwa. Reni ati rero urukundo rubugwa babiri ntagire n'uwa gatatu yinjiramo kuko induru yo kwaduka hama abantu bubatse n'abantu bakundanye babeho atancuti nyancuti bafise inshuti nyancuti urambesheye pamfe sico watoyemo navuze ako kantu bongera ko kapfamfe abariko kabule kuvuga mbo ari byo gufashanya nk'ubu murashaka kwa mukora muri business murashaka kwa muri koperative imwe bashaka kuba muri abagenzi ushaka kuvuga ati je nabuze 10,000 raba unsohore raba je nagize kwa kiniki nabugira uku mukamura abagenzi sivyo muri ubwo bugenzi rero mwirinde kwinjizamo ivyo rugo nico navuze mwinde kwinjizamo ivyo rukundo rwanyu ivyo vy'urugo rwanyu kubera ko byo biraba mwebwe ivyo kubera ko biragoye hari gusanga nyene byashitse kubera ko ubusanga muri wewe urafaka akantu ikintu ngo kiratuniga ugasanga wavuze nyene kubera ishavu ariko rero naho bishobora gushika ugasanga wavuze vomye yuko donc mu gufata ingingo ko mu bisanzwe uko ashobora gufasha umuntu ku bintu bijanye n'ubuzima bwiwe cyangwa ku bintu bijanye no gufata ingingo mu bisanzwe ingingo ifatwa n'umutima w'umuntu kuko niwe ubuzi ibyawe ngene bimeze ushobora kuvuga ukuca mpora ndaba abantu iyo bashwanye nabonye Chimamanda niwe yazindutse agira avuga yuko ngo abahungu n'abakobwa iyo bakundanye bagahebana ngo umukobwa yamavuga ngo je ngo yahoransabye ku bintu urumva Chimamanda ibintu bivuga arabizi oya yarafatiye kuri commentaire y'umukobwa yari yanditse ati twese twarabaye mu rukundo turabizi hanyuma no mu rugo akenshi iyo abantu bashwanye mu rugo akenshi uza gusanga 80% y'ivyo bavuga aba ari ububeshi ivyo umugabo bavuga ku ruhande rw'iyiwe bari ububeshi urumva bose basanga ari byo kwihagararako umugore byo avuga ku ruhande rw'iyiwe ari ububeshi bose kugira ngo bagire banyegeze ubunyantege nke baba kwero gufata bwa bunyantege nke bwabo bakabufatanya ahubwo bukubaka ikintu gikomeye bonyene mu kiyago cabo nivyo biba bigoye kugira ngo bashobore kuganira bahuza ko mwanya mugabo nubwo biba bigoye bateuza kugerageza mugabo ahubwo bya bintu byabo ntibibi byo kuba hanze oya nivyo bahanze basi gusa je ndabikunda nuko birashobora gucanga abantu bikabanza urumva ko mu bisenze byo yavuze sivyo
akenshi ibyo bavuze sivyo n'ubundi ibyo bavuze sivyo ni ukuvuga ngo biragoye nk'ubu nka twe tuba tumviza abantu bashaka kumviriza umugabo ibyo avuga ugacumviriza ibyo umugore avuga ugasanga nta namwe bihuriye umugabo ukuri kuba kuri hagati yabo ni nk'uko na kenshi bantunge narakunze Steven Sogo niwe arimbye nimbo bitaga Pilipili barageze kuyivuza ku maradiyo umugabo ugiye kuyumviriza irimo impanuro nyinshi cyane ni ukuvuga ko ni ukuvuga ngo hariho igitero ahantu avuga ati umugabo aragwana n'umugore hanyuma mwe mukagenda banguranya mukagenda mukavuga amajambo mugira iki mu gatondo bafata umugabo ati mushaka iki kuri sheri wanje mu gatondo message bwa musanzuri aho iyo ndirimbo rero no kuvuga ko barakwiye kumenya ko iyo habaye imishwano hagati y'umusheri n'umushushu bavuga hagati ya couple abantu batarubaka canke n'abamaze kubakana ico ukora hakuru wirinda kuvuga amajambo kuko ugiye ukavuga ngo uri kurashigikira naka ejo ni uzomaramara kandi ejo uzoba umwanzi w'iyo couple yes naho ndi washigikira bunya arahafura akakwanga nujya nyene washigikiye arakwanga ko deja wamushigikiye mu bintu bitari ivyo we yakubwiye ntivyari ivyo ukaje washigikira ugasanga uranze wa muntu wiwe mugabo iyo bigenda bizunguruka bijya uko bizunguruka kose iyo hatabaye mu ishetani ivyibushe ko ari amashetani yonze iyo iba yishetani itavyibushe uza gusanga bihindukiye wewe wabaye umwanzi wa Yakubu. Ndabashimira cyane nyamakuru rese wabakiriye mwoheza nibaza ko tuzosubira mu kiganiro arangiza batevye muri abantu banje ndabahamagaye ndazi nejo mwonyita naho tobeje naho bahiye kanya gatoya cyo ndabashimira cyane bakunze ba Fresh TV 257 anyway ndamukeze cyane mushiki wacu Keti mukobwa ubona ko yamaze kwandika amateka adasanzwe muri film Intore Ntindi yego kwe kumavyutse Keti murakoze nimbo BMT hejuru bijya bintu nibiki ngo mwa postings oya mama commentaire bashaka postinga ya niwe nabyo ndakubwira nk'ivyo bintu byo kubustinga usanga abantu ofete uza gusanga biriko birava mu bantu mu bandi baki majaluzi jaluzi ro yama isanyongora ngo kandi bijya no kubustinga navyo nyene n'umutahe bivuze ko navyo nyene biri muri are ubishoboye ni kwa kubakanye uretse ngo ko batana postinga mbere niwe ntuzokira ngo izeheruka baragiye bagushiramwo ntuzaba tukubona mu Ntore Ntindi Intore Ntindi ndafise ivyizigiro yuko bo urazi ibintu byo kwa Mede nako byo kwa directeur general wa BMT ntibimenyerwa no kuvuga ngo bivanye na histoire ngera bari karayandika kuko none nk'ubu avuze ati je nshaka gukina agaca kubwira ati okay nguze gukina urumurozi wo bishobora amani nkabijya vyiga mu mere yakini gukenda ntazobashobora wewe mbwira uramaze kuraba ama filme ya Mede araba ikintu nyene yani ibintu bimacingana akaba ari cyo nyene ko ni kimwe mu vyigwa bikomeye cyane gose muri filmology cyaye mu ibintu bijanye no gupanga cinema bikomeye cyane uno munsi nico gituma usanga kenshi abantu ko bafailinga kubera iki uza gusanga imipango sinzo nigeze kumva kuri Fresh TV yari nsoro navuze ati dufise dufise intumbero zitandukanye yes ni kintu nakunze cyane gose media interview ego kuko ugiye kuraba abakina kugira ngo biryohere abandi bakina bafise ivyo bariko bararondera vere mbona mu GF reka zoyitubwira for the next time ndabashimira cyane mukanya muce ebana no musira nakoranye n'abanyamakuru mukanya muce munyakirira umuntu yitwa Constance niyo umunsi muraba host ngiremo hosting mwakoze cyane ndabashimire namwe bakunze ba Fresh TV 257 inzira ko mwarose inyigisho nyinshi cyane muri uno buzima bw'urukundo byanka byakunda butugize atanaho twabuhingira turabakunda cyane ciao This is Fresh TV. We shine to progress.